coup d'etat muri Gabo, coup d'etat muri Gabo. Bisa naho hakiri kare cyane yaho twovuga vyonse, ariko hari amakuru amwe namwe twabaye turagutohoreza kuvyerekeye ino coup d'etat iriko iravugwa muri Gabo. Bisa nkaho kandi umuryango mu vy'ubutunzi muri Afrika y'uburengero CEDEAO canke se ECOWAS ufise ikibazo kuri ubu inyuma ya Mali, Guinea, Burkina Faso hamwe na Niger. Kuri ubu hatahiwe igihugu ca Gabo, aho mu gatondo cyo kuri ubu wa gatatu igenekerezo rya 30 Myandagaro habaye itembagazo ry'ubutegetsi rikozwe n'akagwi k'abasirikaremwo n'abacungera umukuru w'igihugu ari Bongo Odimba. Ni nyuma yaho hari haheze amasaha make hatangajwe ivyavuye mu matora yari yasize uyu yari president wa Gabo kuva mu mwaka wa 2009 yatorewe manda igira gatatu, akaba yari yatsinze amatora. Ni amatora atavuzweho rumwe haba muri societe civile ndetse n'abadashigikiye uno mukuru w'igihugu. Ni coup d'etat rero igira gatanu ibaye mu gihugu ca Gabon. Ni coup d'etat igira gatanu ibaye muri Afrika y'uburengero kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ikaze turabire hamwe ku makuru agenda avugwa na cyane kuri ino coup d'etat, ariko kandi turabe nuko bamwe n'abandi bagiye babivuga ko. Ikaze. Ndagusaba yuko ugira subscribe kugira ngo amakuru atandukanye uze urayaronkera ku gihe. Mu bucagucagu bw'uyu wa 30 Myandagaro uyu mwaka, ubwo abanyagihugu bo muri Gabo bari bavyutse ngo baraba amakuru yo mu gatondo isaha 11 muri kino gihugu, batangajwe cyane no kubona abasirikare bagera kuri 12 harimwo n'abapolisi bemeza kuri televiziyo ko ubutegetsi bwariho buhagaritswe ndetse n'amatora yaheruka gukorwa nayo akaba yafuswe. Ubu butumwa bwasomye kuri televiziyo ya Gabon 24 isa niyegamiye cyane umukuru w'igihugu ari Bongo yahora ku butegetsi haraheze imyaka 14 kuva mu mwaka wa 2009. Aba basirikare bemeje kandi ko bafuse inzego zose z'igihugu ndetse n'indongozi zose zahahora ku butegetsi bwa ari Bongo. Ibi bakaba babikoze bashingiye ku kuba hari ubutegetsi budashoboye budafise imbono, bikajana nuko igihugu gishobora kwisanga abene gihugu batagifatanye mu nda, baciyemwo imice barabana ayingwe, ibyo shobora gushira mu kaga igihugu, hakaba n'imigumuko. Bagize bati dushingiye kwizo ngingo twavuze twiyemeje kugwanira amahoro mu gukuraho ubutegetsi bwahahora. Aba batembagaje ubutegetsi bemeje kandi ko bashizeho urwego gufata kibanza wo gukurikirana inzego no kugarukira inzego, ariko bise Comité de transition et de restauration des institutions canke se CTRI. CTRI kandi bongeye bemeza ko amatora yabaye kuri wa 26 Myandagaro uyu mwaka afuswe. Bongera ko kandi bati inzego zose za Republika zirahagaritswe, aha twovuga inama nshinga amateka, nkenguza amateka, ibwirizwa shingiro n'inzego zose z'igihugu. Dusavye abanyagihugu gutuza no kudasimbwa n'umutima, natwe twiyemeje kubaha no kubahiriza iteka rya Gabo mu makungu. Ibi nivyo uruno rwego rwa CTRI rwongeye ko banashimangira ko kuva kuri wa 30 Myandagaro imbibe zose z'igihugu zugawe kugeza hatangajwe irindi sango. Ni mu gihugu ca Gabon na cyane muri Libreville, abanyagihugu nabo nyuma y'iri tangazo nyuma y'isomwa ryarino tangazo bazindukiye mu mabarabara bishimira rino tembagazwa ry'ubutegetsi. Ni tembagazwa ry'ubutegetsi muri Gabo ryatangajwe bwa mbere kuri Gabon 24 canke se Gabo 24. Iri tangazo ryongeye gucishwa kuri televiziyo y'igihugu ya Gabo Première. Hari amakuru yemezwa n'ikinyamakuru AFP canke se Agence Française de Presse ko humviswe amasasu mu makartier amwe namwe ya Libreville. Bamwe mu ofisiye batembagaje ubutegetsi babonekanye ko bari mu bacungera umukuru w'igihugu, abacungera izindi nzego harimo n'abacungera abanyagihugu, hakaba harimwo abasirikare n'abapolisi. Ubutegetsi bwa Bongo butembagajwe nyuma
inyuma y'isaha imwe gusa yari iheze hatangajwe ivyavuye mu matora yo kuwa 23 Myandagaro kuri uyu wa gatandatu uheze uyu mwaka, yasomwe n'umukuru w'urwego rujejwe gucungera amatora CGE canke se Centre Gabonais des Elections ariwe Stéphane Bonda, yari yasomwe kuri televiziyo y'igihugu Gabon Première. N'amatora ubutavuga rumwe ari Bongo Ondimba yari yiyamirije yivuye inyuma, aho kuruva amatora atangurwa uno yagumye yerekana ubusumwa bwabayemwo ngo bwakozwe amasaha abiri mbere y'uko bahagarika gutora. N'amatora rero yabaye mu gihe internet ndetse n'abacungera ano matora ku rwego rw'isi bari bankiwe, ndetse n'ibinyamakuru vyigenga vyankiwe kuja imbere mu gihugu ngo birabe uko amatora ariko aragenda. Uyu atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa ari Bongo we yari yabaye arasaba Bongo gutegura kubisikanya ry'ubutegetsi hatabaye iseseka ry'amaraso. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bintu vyatuma habaho itutumba y'uko kino gihugu n'inyuma y'aya matora ashoboraho kubaho imigumuko. Stéphane yari yatangaje ko Bongo yatsinze ku bice 64 n'ivy'ijana 27%, atsinze abakandida bashika 12 bari biyamamaje, aho hakaba harimwo Albert Ondo Osa agatangaza ko yari yaronse wewe ibice 30 n'ivy'ijana 77%. Ibi ubwavyo vyerekana yuko amatora yagenze mu bice bitari bumwe, aho hakaba harimwo ibibazo, aho abatavuga n'umwe n'ubutegetsi bo bari berekanye yuko itangazwa ry'ibi vyavuye mu matora batavyemera. Itangazwa ry'ivyavuye mu matora ubwavyo vyateye amakenge cane, kuko vyaje gusomwa isaha 9:30 z'ijoro imbere mu gihugu, no kuvuga isaha 10:30 z'agatondo hano iwacu, noneho isaha 11 imbere mu gihugu cyo muri Gabo, no kuvuga isaha 12 zuzuye hano iwacu. Hakaba ariho hatangajwe yuko hatembagajwe ubutegetsi. N'amatora yabaye mu gihe hari hashizweho couvre-feu imbere mu gihugu na internet yaciwe mu gihugu. Ibi navyo bikaba vyari mu vyatumye hibazwa vyinshi, ndetse yuko n'ubusuma bushobora gukorwa hatabayeho ihanahanwa ry'amakuru imbere mu gihugu. Umuryango wa Bongo uri ku butegetsi kuva mu mwaka wa 1967 kugeza ku uyu wa 30 z'ukwezi k'umunani uyu mwaka. Nimba koko kudeta iza gukunda Omar Bongo, se wa Ari Bongo, akaba ari we yatanguriye uno muryango w'ababongo umaze ku butegetsi imyaka 53, akaba yari yavutse mu mwaka wa 1935 yitwa Albert Bernard Bongo, aba mukuru w'igihugu wa Gabo kuva mu 1967 kugeza ubwo yasezera isi mu mwaka wa 2009, kugeza ubwo yasezera isi mu 2009. Aha niho Ari Bongo Ondimba nawe yaca afata ubutegetsi, ariko akaba yasezeye isi. Ari Bongo ari umushikiranganji wo kwivuna abansi muri ico gihe. Omar Bongo yari yubakanye n'abagore babiri, ariko umugore agira kabiri ariwe Josephine Kama ico gihe yari umuririmbyi, akaba yitwa Patrice Dabani. Mu mwaka wa 1959 akaba ariho yaje kwibaruka Ari Bongo. Mu mwaka wa 2009 ubwo Ari Bongo rero yari umushikiranganje w'umutekano, se yamaze gupfa, yaje gufata ubutegetsi hisunzwe umugambwe wa PDG, Parti Démocratique Gabonais, washinzwe na se mu mwaka wa 1953. Mu mwaka wa 1990 Omar Bongo yaje kubakana na Erdit Russi Sassou Nguesso, imfura ya Denis Sassou Nguesso, perezida wa Congo Brazzaville. Ivyateje ubututi
hagati ya bino bihugu bibiri. Itembagazo ry'ubutegetsi bwa Ali Bongo bisa nk'iherezo ry'imyaka 53 yose uyu muryango wa Bongo wari umaze uri ku butegetsi. Ali Bongo aharugwa muri bamwe mu banyamafaranga imbere mu gihugu no hanze ko harugwa muri miliyoni 83 z'amaelo, nyinshi zikaba ziri mu bikorwa bidasanzwe yagiye akora hanze y'igihugu na cyane cyane mu Bufaransa, afise amahoteli muri Paris no muri Nice n'ahandi hatandukanye. Kuri ubu rero umuryango wa CEDEAO ushobora kuba mu bibazo nyuma yuko byari bimaze iminsi bihuhisha yuko bashobora gutera Niger. Ese none ubu nyuma y'itembagazo ry'ubutegetsi muri Gabon bagiye gufata ibiki? Bagiye gufata inzira izahe gutera ibihugu byose kugira ngo bakureho ubutegetsi? Iki ni kibazo gishobora gukomerera Bola Tinubu asanzwe arongoye ubu uno muryango wa CEDEAO canke se ECOWAS, nyuma yuko kuri ubu habaye kudeta zishika zitanu imbere mu muryango canke se ibihugu bigize umuryango wa ECOWAS, aho hatanguye Mali, hakurikira Guinea, hasubira Burkina Faso, hongera Niger. Kuri ubu hakaba habaye itembagazo ry'ubutegetsi mu gihugu cha Gabon. Reka tubashimire ko mwabanye natwe muri kino kiganiro. Ndabasaba mugire subscribe kugira ngo amakuru atandukanye muze murayaronkera ugiye. Mushobora gusanga zino video, mushobora gushira ko like kugira ngo amakuru atandukanye muze murayaronka ku mwanya.